kuva twebwe tutarabaho benshi muri twebwe gushika kuri no munsi hazoba hari ukumenya ubwiza Regido Karera itekeye, hazoba hari ukumenya ubwiza bw'u Burundi biciye mu kanwa, hazoba hari ukumenya ubwiza bw'u Burundi biciye ku matara atandukanye, ku ngabire zo gutamba, zo kuririmba, zo gukina zitandukanye. Rero nibaza yuko yoba ari rendez-vous ata muntu numwe yosiba, ntumirira cane cane abavyeyi baba bafise abana bari muri vacances bavuga bati uyu mwana simbona ingene shobora kumutwara, zoba dufise n'abashobora kwitaho abana banyu. Rero ntimugire ikibazo na kimwe, azoba ari umwanya mwiza wo gushobora nk'imiryango kuba mwicaranye mu bihe vy'ibiruhuko, umwanya mwiza nk'abagenzi kuba mwicaranye, umwanya mwiza kugira ngo mushobore kumenya vyinshi kuri kahise ku Burundi, ku bwiza bw'u Burundi no kuco Burundi bushobora gutanga. Rero twabamagaye ngaho kugira ngo ariko muri urwo rugendo muzoshobora kumenya ibibanza bitandukanye vy'iratiro, inkuru ziri inyuma yavyo, impamvu vyabayeho n'impamvu bifise ayo mazina. Hama tuce tubandanya dushike ahari Regido Karera ariho mu Rutana mwishanga. Ni kibanza nibaza umuntu yoba atarajayo atosiba kuri uwo munsi kubera ko kirateye igomwe. N'ahantu ucinjira utaranashika wumvirije amazi ariko aratemba ava hejuru, umubiri wawe utangura kuruhuka ukiri ngaho, wumva uremurutswe, umva umengo ari ibintu bihindutse. Ndiko ndabivuga ukibaza ko hari filime mugabo utayishikiye kuri uwo munsi bizokugora kumenya. Hazoba hariho n'ahantu heza ho kwifatira amafoto, hazoba hariho abantu batandukanye, hariho abaririmbyi, hazoba hari karaoke. Hazoba hari karaoke, hari abazoturirimbira karaoke kuva tugishika gushika ku mugoroba. Tuba turiko turumviriza umuziki, hazoba hariho abavangavanga umuziki, hariho aba DJ, ariwe DJ Philbite benshi muramuzi. Hazoba hariho ko baragira karaoke ni Kabul, ni Bravo hamwe n'abandi batandukanye. Hazoba hariho n'umwanya wo gufungura, tuzoshobora kuronka ibifungurwa kama, turumva amafyiru, turumva intete, turumva uruvyegete. Hari abantu batazi uruvyegete ugwa arizo ndetse uruvyegete n'ivyo kurya bivanze. Ivyo vyose muzoshobora kuvya experiencinga mu bifungure, mubifungurira muri ico kibanza ciza, muzoshobora kumenya inkuru. Benshi murumva yuko hariho abantu bashobora kugenda mu mashiti yo mu Rutana bagiye kurondera amafaranga, bagiye kurondera abagabo, bagiye kurondera itunga n'ibindi bitandukanye. Muzomenya impamvu, muzomenya ingene vyagenda, muzomenya abaja ingene vyakorwa. Ivyo navyo muzobimenya mu bukino butandukanye buzogenda burakinwa. Ariko kandi hariho n'izindi nkuru zitandukanye, ayo mazi ava mwijuru, ayo mazi yavuye aha. Abantu benshi badatahura ayo mazi yavuye, hazoba hariho histoire yose y'ingene Regido Karera. Gituma twatunganije kino gikorwa nuko twabonye ko mu gisata c'abamukerarugendo hano mu Burundi hakiri hagahaze. Rero twararavye dusanga umuntu yagiye gutemberera mu bibanza vy'iratiro ntaronka aho yokwivunira umusasi, canke ugasanga ahamaze umwanya muto yarashaka kwamara kanya kanini kumvo zuko abuze uko ahivunira umusase, kumbura nyotewe adashobora kuronka icanywera, canke yagomba kuhicara kugira ngo ashobore kuhirirwa n'ibindi vyimviro bishobore kuza. Rero mu ntumbero yo gutunganya akaruhuko kasanzwe gatangura muri sama mu kwindwi, twaratunganije rero igikorwa twise Adventure Brunch Time Karera 2026. Pourquoi Karera 2026? Karera twafashe ikibanza c'iratiro gisanzwe gihurumbirwa cane hano mu Burundi, ariyo chute do mwishanga tumenyereye twese, chute do Karera iri mu Rutana. Ni kibanza c'iratiro kiri mu ntara nshasha ya Burunga, aho twipfuje yuko ico kibanza abantu bagihurumbira cane, ariko ugasanga haragahaze kaho bashobora kwivunira umusase. Ibibazo byose nababwiye nadondaguye basanzwe bahura navyo, tuvuga ati reka tugire igikorwa aho umunezero w'umuntu ahurumbiye ico kibanza azowugumana ngaho, agashobora no kuwusabikanya n'abandi bagenzi biwe. Rero twaciye dukora ico gikorwa, turiko turatunganya ico gikorwa, ni nayo mpamvu twaje ngo tukibabwire. Banyakubahwa murongoye ishirahamwe Musumba Cargo, banyakubahwa murongoye ishure Pene International, banyakubahwa batumire biteka, bamenyesha makuru bo mu binyamakuru bitandukanye, bafatanya bikorwa bacu, bashinga ntahe bafasoni,
mwaramutse neza. Ni umunezero udasanzwe kuri twebwe nka Eden Global Travels kuba mwaduteye iteka mukitaba ubutumire bwacu, bamwe bamwe mugaheba ibikorwa bitandukanye mwari gukora uno munsi. Turabashimiye cyane kuba mwatwitavye. Tubanje kubashimira kandi bimwe uvuye ku mutima ubwitange bwanyu mwerekanye mu gushigikira ibikorwa vyacu by'uno munsi, byo muratwijeje neza ko muri kumwe nacu muri no rugendo rwo guteza imbere ibikorwa vya Eden Global Travels, kandi turabashimiye cyane. Iki kiganiro rero catunganijwe kugira ngo tubageze ko amakuru ajanye n'ibikorwa vya Eden Global Travels, imigambi dufise muri kino gihe hamwe n'ivyo twifuza gushikako mu bihe biri imbere. Kiraduha kandi akaryo ko kuganira no kwishura ku bibazo byose mushobora kuba mufise. Turakengurukira cyane abamenyesha makuru bari ngaho uyu munsi, kuko uruhara rwanyu ni ntangere mu gushigikira, mu gushikana amakuru ku bantu no mu guteza imbere ibikorwa bifitiye akamaro igihugu n'abenegihugu. Tubipfurije ikaze mwese, kandi twizeye ko iki kiganiro kiza kugenda neza kandi kikavamwo ivyiyumviro n'impanuro byubaka. Kubaha ikaze, reka tubashikane ko tubabwire icari cyo Eden Global Travels. Eden Global Travels ni ishirahamwe ryihariye mu bikorwa by'ingendo zo mu kirere n'ubukerarugendo. Eden Global Travels yatanguye igenekerezo rya 26 ruheshi umwaka w'2025. Muca mwumva ko mu minsi mike iri imbere tuzaba dukwije umwaka turiko turakora. Ifise intumbero yo gutanga ibikorwa vy'umwuga kandi vyizewe ku bijanye n'ingendo z'abantu ku giti cabo, amashirahamwe ndetse n'abaja kurondera amashure hanze. Ishirahamwe ryacu rero rikorera mu gisagara ca Bujumbura munsi y'inyubakwa nshasha y'Ibanke Bankobu, ha ruhande ya Buja Cafe. Ku rundi ruhande hari microfinance y'abakenyezi, microfinance wise. Ibikorwa rero vya Eden Global Travels biratandukanye kandi bifasha abantu n'amashirahamwe mu ngendo zabo. Harimwo ibi bikurikira: gutanga no gufasha kuronka amatike y'indege. Aho rero tuyaronderera abantu mu makompanyi yose atandukanye akorera mu isi. Gutanga turatanga kandi impapuro no gutunganya ingendo z'ubukerarugendo. Turategura kandi ingendo z'akazi baba twituye, tugatanga inyigisho, amakoraniro n'ibindi bikorwa vyihariye bene ivyo. Turatanga ubufasha mu bijanye n'ivyemezo vy'urugendo n'izindi nyandiko dushobora gufasha umuntu. Intumbero yacu rero ni yuko Eden Global Travels riba ishirahamwe ry'akarorero mu Burundi no mu karere, ritanga ibikorwa vyiza vy'ukuri kandi vyizeye. Dushira imbere rero bino bintu bikurikira: turashira imbere ubunyamwuga, ico nico ca mbere. Ubugira kabiri
ukubahiriza abakiriya bacu kandi tugashiramwo ubunyakuri, ubwizigirwa no gutanga inyishu zijanye n'ivyo umukiriya akeneye kandi ku mwanya. Hari ikintu rero twovuga ko tuba twiharije usanga mu yandi mashirahamwe benaya udashobora kubibona. Ibikorwa byacu muri Eden Global Travels tubikora imbere y'urugendo, mu rugendo kandi n'inyuma y'urugendo. Bisigura ko umukiriya wacu turamukurikirana kuva agitabura itike iwacu, tukamukurikirana ari mu rugendo kandi tukamukurikirana n'inyuma y'urugendo. Ico twifuza gushikako rero, turifuza kuba imwe mu mashirahamwe azimbere mu gutanga serivisi z'ingendo n'ubukerarugendo mu Burundi, no kwagura ibikorwa byacu kugira ngo dushikire abakiriya benshi cyane mu gihugu no hanze yacu. Ivyo ni intumbero dufise nka agence Eden Global Travels. Mu kurangiza rero, turashimira abakiriya bacu bose batwizera kuva dutanguye ibikorwa byacu. Aha tuvuga kuva twuguruye ijya tariki ya 26 Ruheshi. Abafatanyabikorwa bacu hamwe n'abamenyesha makuru badufasha kumenyekanisha ibikorwa byacu, namwe turabashimira. Murakoze cyane kutwumviriza. Twese hamwe turabandanya kubaka ejo haza h'ingendo zizewe kandi zoroshe. Murakoze. Gituma twatunganije kino gikorwa nuko twabonye ko mu gisata c'abamukerarugendo hano mu Burundi hakiri hagahaze. Rero twararavye dusanga umuntu yagiye gutemberera mu bibanza vy'iratiro ntaronka aho yokwivunira umusase, canke ugasanga ahamaze umwanya muto yarashaka kwamara akanya kanini kumvo z'uko abuze uko ahivunira umusase, kumbura nyotewe adashobora kuronka icanywera, canke yagomba kuhicara kugira ngo ashobore kuhirirwa n'ibindi vyimviro bishobore kuza. Rero mu ntumbero yo gutunganya akaruhuko kasanzwe gatangura muri sama mu kwindwi, twaratunganije rero igikorwa twise Adventure Brunch Time Karera 2026. Pourquoi Karera 2026? Karera twafashe ikibanza c'iratiro gisanzwe gihurumbirwa cane hano mu Burundi, ariyo chute do mwishanga tumenyereye twese, chute do Karera iri mu Rutana. Ni kibanza c'iratiro kiri mu ntara nshasha ya Burunga, aho twipfuje yuko ico kibanza abantu bagihurumbira cane, ariko ugasanga haragahaze kaho bashobora kwivunira umusase. Ibibazo byose nababwiye nadondaguye basanzwe bahura navyo, tuvuga ati reka tugire igikorwa aho umunezero w'umuntu ahurumbiye ico kibanza azowugumana ngaho, agashobora no kuwusabikanya n'abandi bagenzi biwe. Rero twaciye dukora ico gikorwa, turiko turatunganya ico gikorwa, ni nayo mpamvu twaje ngo tukibabwire, kuko isango yageze. Ni kizoba itariki 11 z'ukwezi kwindwi. Rero chute do Karera ni kibanza ciza cane, ni nayo mpamvu twateguye ico gikorwa aho tuzodugana abantu basanzwe bakunda gutembera igihugu, cane cane mu guhamagarira abarundi premièrement bakunda igihugu cabo, le patriotisme. Ikindi naco ni kugira ngo duhamagarira abantu bakunde gutembera ibibanza vyabo. Burya twasanze mu Burundi, umurundi arashobora kuba ari mu Burundi aba mu ntara abayemwo, ariko atamenye neza ibibanza vy'iratiro bihari, canke ngo ashobore kubigendera. Rero twaragombye ngo mu kinofunofu bavuga ngo tu promouvoir le tourisme domestique. Le tourisme domestique ni kuvuga
gutembera mu gihugu hagati tumenye ibibanza vy'iratiro bihari ndetse tunabihurumbire cyane kuko umunyamahanga ntazodukundira igihugu cacu natwe ubwacu tutagikunda. Haleluya, ngira mvuge ibi Yesu ashimwe. Rero twaciye dutegura ico gikorwa kugira ngo umurundi wese ahari aronka ku karyo ko kumenya ibibanza vy'iratiro bigize igihugu cane cane, aronka akaryo ko kugitembera aruhurira umutwe, ndetse n'aba touristes internationaux, abakerarugendo bavuye mu bihugu vyo hanze bashobore gushika bamenye igihugu cacu, babone akaranga kacu ndetse babone n'intara nziza dufise mu Burundi. Rero Eden Global Travel ntiyipfuza ngo kudandaza, oya, twebwe dutanga ibihe, dutanga umwidagaduro, dutanga on vend l'expérience, dutanga l'expérience. Rero muri ethique dukoreramwo nuko umuntu wese agendereye service ya Eden Global Travel ashobora kuyibamwo ayiviva. Rero muri iki gikorwa twateguye muzoshobora kuviva l'expérience ya tourisme hano mu Burundi muri iki gikorwa ca Adventure Brunch Time Karera 2026, aho tuzoshobora gufungura dusangirire hamwe kuri ico kibanza nyene, hanyuma twidagadurire hajya nyene. Hazoba hari ababijejwe abasanzwe bakora mu bisata vy'imyidagaduro, aba DJ, abaririmbyi ndetse n'abanyakaranga. Hanyuma kuri ivyo tuzoheza twige akahise k'ico kibanza c'iratiro Chute do Karera, mbega nibiki vyaberayo, tumenye na ntaryo ibikorwa vyabera kuri ico kibanza c'iratiro. Ego ahanini ni ico gikorwa turiko turabategurira, twashize ahabona kugira ngo umuntu wese amenye ko muri Sama hari igikorwa gitunganijwe gishushe ca Eden Global Travel. That's accessible for all. Ishobora gushikira bose bagashobora kwironka. So personally, I've been in Burundi for the last 13 years. Ndi mu Burundi mu myaka 13 iheze. And other members of the team have been working in education in Burundi for a long time. Nakoze mu bijanye n'ivyinyigisho n'indero mu Burundi heze igihe kirekire. And we see the potential in Burundi for a real international school. Twarabonye potentiel mu Burundi y'ishure international, y'ishure mpuzamakungu. And so we have a passion, the same as Eden Global, to see Burundi achieve its potential. Kandi twarashoboye kugira ngo Burundi bushobore gushikira iyo potentiel twabonye. Ubwo bushobozi Burundi bufite twabonye. So we are very happy that in September we will be open for new students. Turaryohewe cyane kuba mu kwezi kw'icenda tuzokwakira abanyeshuri bashasha. And they can register now. Our office is based in the same building as Eden Global. Barashobora kuza kwiyandikisha ubu kubera ko aho dusanzwe dukorera ibikorwa naho Eden Global Travel dusanzwe ikorera hajya nyene twabonye. And because of that, we've had the opportunity to work closely with them. Kubera ivyo twarashoboye kuronka uburyo bwo gushobora gukorana nabo cyane. And when we were offered the chance to partner, we took it very quickly. Iyo turonse akaryo ko gushobora gukorana n'umuntu tukakira twihuse. Because we see the high standards that they're trying to achieve. Turabona ibintu bikomeye byo rwego hejuru bagomba gushikako. That match the same international high standards that we're trying to achieve. Kandi bikaba biri kumwe n'ibikorwa mpuzamakungu tugomba gushikako. So I think I've said what I can say. If there are any questions, I'm happy to try and answer them. Nibaza yuko ibikenewe byose nabivuzeho, bari ikibazo nuryoherwa cyane no kucishura. Muri make akabashikirije yuko ishirahamwe ishure bazanye ari ishure mpuzamakungu rikaba rifise iciyumviro cyo gushobora gukorera ku buryo buri hejuru cyane gusumba yandi mashuri yarari ngaha, bakabonye yuko na Eden Global Travels ariho nyene bagomba gukorera, akaba ariyo mpamvu bashoboye kwishima kwifatikanya natwe. Turabashimiye cyane kutwizeye. Sansiyo Irutingabo nabonye ko yavyibagiye, akaba asanzwe ari bagira ibijanye na evenementiel na marketing muri Eden Global Travels. Amabenshi muri mwebwe muranzi bava mwibaza ngo akanako kakakora iki ngaha.
Nitwa Nahayo Darlene, ndi umu event manager, nkaba ndi n'umu journaliste n'umu influenceur, nkaba naratewe iteka ryo gushobora kuba umufatanyabikorwa muri iki gikorwa ca Adventure kizobera mu Rutana itariki 11 y'ukwezi kw'indwi. Rero twavuze ko azoba ari umunsi mwiza cane. Bon, nkuko muri Tiamu dusanzwe dukoresha azoba ari kirori. Azoba ari kirori, hazoba hari ibikorwa bitandukanye cane, aho tuzova ngaho i Bujumbura tugende turamenya ahatandukanye kuva ngaho i Bujumbura gushika mu Rutana. N'urugendo rw'amasaha ashika kuri 6, ariko ntuzobona ko ari amasaha 6 kubera uzoba uriko uraryoherwa n'ivyo bazoba bariko barakwigisha, n'ivyo bazoba bariko barakubwira. Benshi turumva ngo ngaha tugeze ngo ni kwa naka, mugabo ugasanga ntuzi inkuru iri nyuma y'ico kibanza c'iratiro. Ariko muri urwo rugendo muzoshobora kumenya ibibanza bitandukanye vy'iratiro, inkuru ziri nyuma yavyo, impamvu vyabayeho n'impamvu bifise ayo mazina. Hama tuce tubandanya dushike ahari Les Chutes de Kareha, ariho mu Rutana mw'ishanga. Ni kibanza nibaza umuntu yoba atarajayo atosiba kuri uwo munsi kubera ko kirateye igomwe. N'ahantu ucinjira utaranashika wumvirije amazi ariko aratemba ava hejuru, umubiri wawe utangura kuruhuka ukiri ngaho, wumva uremurutswe, wumva umengo ari ibintu bihindutse. Ndiko ndabivuga ukibaza ko ari filime, mugabo utayishikiye kuri uwo munsi bizokugora kumenya. Hazoba hariho n'ahantu heza ho kwifatira amafoto, hazoba hariho abantu batandukanye, hariho abaririmbyi, hazoba hari karaoke. Hazoba hari karaoke, hari abazoturirimbira karaoke kuva tugishika gushika ku mugoroba. Tuba turiko turumviriza umuziki, hazoba hariho abavangavanga umuziki, aribo ba DJ, ariwe DJ Philbite, benshi muramuzi. Hazoba hariho baragira karaoke, ni Kabul, ni Bravo, hamwe n'abandi batandukanye. Hazoba hariho n'umwanya wo gufungura, tuzoshobora kuronka ibifungurwa kama. Turumva amafyiru, turumva intete, turumva uruvyegete. Hari abantu batazi uruvyegete urwo arivyo ndetse uruvyegete n'ivyo kurya bivanze. Ivyo vyose muzoshobora kuvya experiencinga mu bifungurira muri ico kibanza ciza. Muzoshobora kumenya inkuru. Benshi murumva yuko hariho abantu bashobora kugenda mu mashuri yo mu Rutana bagiye kurondera amafaranga, bagiye kurondera abagabo, bagiye kurondera itunga n'ibindi bitandukanye. Muzomenya impamvu, muzomenya ingene vyagenda, muzomenya abaja ingene vyakorwa. Ivyo navyo muzobimenya mu bukino butandukanye buzogenda burakinwa. Ariko kandi hariho n'izindi nkuru zitandukanye. Ayo mazi ava mw'ijuru, ayo mazi yavuye aha, abantu benshi badatahura aho ayo mazi yavuye. Hazoba hariho histoire yose y'ingene Chutes de Kareha ihari kuva twebwe tutarabaho benshi muri twebwe gushika kuri no munsi. Hazoba hari ukumenya ubwiza Les Chutes de Kareha itekeye. Hazoba hari ukumenya ubwiza bw'u Burundi biciye mu kanwa. Hazoba hari ukumenya ubwiza bw'u Burundi biciye ku matara atandukanye, ku ngabire zo gutamba, zo kuririmba, zo gukina zitandukanye. Rero nibaza yuko yoba ari rendez-vous ata muntu numwe yosiba. Ntumirira cane cane abavyeyi baba bafise abana bari muri vacances, bavuga bati uyu mwana simbona ingene nshobora kumutwara. Zoba dufise n'abashobora kwitaho abana banyu. Rero ntimugire ikibazo na kimwe, azoba ari umwanya mwiza wo gushobora nk'imiryango kuba mwicaranye mu bihe vy'ibiruhuko, umwanya mwiza nk'abagenzi kuba mwicaranye, umwanya mwiza kugira ngo mushobore kumenya vyinshi kuri kahise ku Burundi, ku bwiza bw'u Burundi no kuco Burundi bushobora gutanga. Rero twabamagaye ngaho kugira ngo tubasabe mudufashe gutumirira abarundi n'amakungu, mudufashe gutumirira abagenzi banyu, inshuti zanyu, eka namwebwe nyene mwitumirire kugira ngo muzoshobore kuhaba kuri uwo munsi. Ndasubiramo itariki ntituzibagire, itariki 11 Nyandagaro. Ndabivuze mu Kirundi 11. Okay, itariki 11 Nyandagaro. Abumva igifaransa le 11 juillet, abumva icongereza July 11th, abumva igiswahili tariki 11 mwezi wa 7, abumva igishinwa hancu 21. Eko, murakoze cyane. Muri kano kanya reka nsubize ijambo Guferi Ascension. Ico nari nasohotse. Muri kano kanya reka nsubize ijambo Guferi Irutingabo atubwire mbega ibikorwa tuzovyikorana ni bande badufashe mu mugongo, tuba turi kumwe na bande. Murakoze cyane.